wari ubizi? Uko umwaka utashe itariki 1 z'ukwezi kw'icumi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ibimera cyangwa se ibikomoka mu bimera, Journée mondiale du végétalisme. Kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe ibimera, abasanzwe bafungura ibikomoka mu bimera aribo twita abavegetarien bo ku isi barahura bakanezererwa uwo munsi, bakongera bakishimira ikingirwa ry'agateka ka zina gikoko. Kuri uwo munsi kandi bakanezererwa no kumenyesha abandi bantu bose babashishikariza gufungura ibimera, bakarekana n'inyama canke ibikomoka mu bikoko, veganisme mu rurimi rw'igifaransa, bisigura ngo uburyo bwo kubaho ufungura ibikomoka mu bimera. Ku bw'uwo munsi abantu duhamagarirwa gufungura canke kwihereza ibimera, tukareka inyama canke ibikomoka mu bikoko. Ikigo iVox co muri Belgique cemeza ko abantu bo muri ico gihugu buke buke bagenda bijukira gufungura ibimera, bakarekana n'inyama canke ibikomoka mu bikoko. Ivyo bikagaragazwa nuko haguma havuka amaresitora menshi agaburira abantu ibivuye mu bimera. Mu myaka iheze ico kigo cerekanye ko imiliyoni 455 z'ibikoko vyaricwa mu ntumbero yo kubifungura buri mwaka, ariko kandi ico gitigiri kigenda kigabanuka buke buke kubera ko abantu bijukiye gufungura ibivuye mu bimera. Ikigo EVA ASPL co muri Belgique gisanzwe gifise uburambe mu vy'imirire y'ibikomoka ku bimera, mu 2013 cerekanye ko umugabane munini w'ivyimburwa bigizwe n'ibinyantete harimo na soja bigaburirwa ibitungwa, mu gihe ivyo binyantete abantu bari bakwiye kuvyihereza, ariko bagashima kuvyihereza biciye mu nyama. Abahinga bemeza ko hari impamvu nyinshi zotuma umuntu yihereza ibimera, nk'akarorero uburyohe bwavyo, kugira amagara meza, gukingira ibidukikije harimo no gukingira ibikoko ndetse n'ibindi byinshi. Ivyo ni bimwe mu vyiza vyo kwihereza ibikomoka ku bimera. Mbega wowe uri ku rugero rungana gute rwo kwimenyereza gufungura ibimera?